none umuceri uzohimbura ryari? aha yari mu kwa gatandatu k'uyu mwaka ni mu kwa gatandatu uyu naje umunsi uzowimbura uzumpamagara nandi ndagufasha urimo guhamagara nina wese uzoburi oya zewe nzobani uzompamagara ndagufasha kwimbura. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagera kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV, turabaramukije mwese aho muherereye, haba muri Amerika, muri Aziya ndetse muri Afrika, isi yose uko yo muri. Turabaramukije mwese muko dukurikirana hano. Tukaba tugeze hano mu gisagara ca Bujumbura mu kiyaya ca Mubone. Tukaba turi kumwe n'uyu muvyeyi wacu mubona. Tukaba tumusanze hano mu kiyaya barima bakarimamwo imiceri. Tuboneye akajya kuganira nawe nkuko mubibona ku murongo ku mikro ya mbere, mukaba muri kumwe na Bizimana Bienvenue beshi bazi ku izina rya Tony. Tukaba turi kumwe n'uyu muvyeyi wacu dusanze hano, reka tumubaze akazina kiwe nawe kugira ngo mumenye wariwe. Ego mwaramutse mama? mwaramutse neza. Amahoro neza? Amahoro gose. Murakomeye? Ego. Wumva gute mubonanye na Tarisisi Hope Ministry TV? Ndamerewe neza cyane. Yakumbwira. Naje birampimaye kubona uri n'umunezero ntangere nk'ubu kubona na Tarisisi Hope Ministry TV. Nukuri ndaryohewe cyane, ntawo biraba ku mutima wanje hagehera vye. Ego nere. None ga mama, ko dugusanze hano, ashaka kwibwira abari kwadukurikirana hano kuno rubuga rwacu, izina ryawe, uwo ahuba naha dugusanze hariho kugira ngo bahamenye. Je nako natembera ngaha mbona yuko nogariya na wewe. Jewe homba ndakwibarabara rya gatatu ku Mubone. Uwo dupangiye yitwa uhagaba neza cyane yitwa Masabirira. Mugabiri ndizina ntajonze. Uwo dupangiye nawe n'umuhungu wiwe yitwa ndamwibagiye. Haba rero mbana n'umwigeme wiwanje natanguriyeko aho mpakariye narigeze ndapanga inzu yiwanje. Ntanze inzu yiwanje irahezira isidukirako honyene Imana niyo yanzuye. Nari ndambije kuca mugabo nari namye mu misa Bikira Mariya yari yampaye. Amina. Irasiduka yose. Yo pole sana. Mu gusiduka igera ngaha. Ubu bwose burasigara. Mukunkura yabanzanye umukobwa wanzari bagiye batwaye kwikinga. Nshitseyo rero arankanda aragura ibinini arangirira neza cyane gushika none munsi. Nene nubu ndaho nubu niwe turi kumwe. Araye ubusa ndarubusa arayariye ndarandiye naho ntoza iri faranga nagende kironje. Niwe ruheketse n'inwera kagwa nkagenda bangaburira niryamira ayo majambo yanjye. Ego mama, none ukazina kawe twiki mama? Izina rye wanje nitwa Ntempirangeza Geremana. Nuko tubona ushaje kandi mugabo ufise ingufu zo kuvuga nizo kuhagarara, wowe ufise imyaka ingahe? Imyaka yiwaje ngira sika 80. Ni 80 n'itatu. 83. None kwibasha. Ejo bundi aho naza gutora impereza. Hari muri kukwaraye guheza. Nuko bambariye ko imyaka yiwaje 83. Ni kwa kubari. None rero umwaka rero ubundi batanguye. Babo ubu sinzowumara. Kubera utazowumara. Uzowumara mama uzowumara. None iyo batakubwira imyaka ufise wari kwimenya. Ayimenya ntaso yega sinaso. Nuyize. Nize muri yagamuka. Yakumbwira. Hari kera. Reka. Twari tushiga yagamuka. None ga mama. Kumbona imyaka 83 ari myinshi. Nkabona uhagaze neza, nkabona wunama ukabagara neza. Iyo myaka
ko mbona abandi bayishikanye baba hari abantu batavaho bari mugabo wowe ukabuge ugenda ukagaruka ugakangaza n'ikintu tutokangaje none wewe wari ibiki Bikira Mariya yampaye ubuzima Imana ishimwe marega mama tugusanze muri uno nkuko ubibona none hano hantu gusanze ni wawe yego yana huwo muvyeyi kai nabo nyene siwe ni mirima yishira hamwe ni mirima yishira hamwe none ngabo rero barakotesha bakarima bimbuye bakabashira ivy'iwabo bakajya utwo babona okay umva bapangishira hamwe iryo shira hamwe nibo bene ubutaka hamabo baza batera imbuto zabo bimbuye bakabona ko imbuto niyo bayikura imbakiro mishira hamwe hamabo bo bakarondera ingereke bazoronka hano okay none aha duhagaze wotubwira hariho ntawuzi ntabwo ari kumubone ntabwo ari mu kirasazi ca Bujumbura aha ni mu kirasazi aha ni mu kirasazi iri mu kirasazi aha hose muri cyo ni hariya tangurira hari wabonye ari ku kintu none ga mama tuganire uravuze neza yuko hano hantu si wawe hano hantu na hano hishiramwe twe tuza gukora kugira ngo turonke ico tunatuzoronka mu misiri imbere none buno bwatsi burimo no bwatsi buki kuko abariko badukurikirana babona yuko ari ubwatsi naje ni ngaha nishika nakwibaza yuko ari ubwatsi none buno bwatsi no bwatsi buki n'umuceri ni n'umuceri uyu ni wa muceri uzoza yego turya none katamuceri mbona ngaha mumese mikeyi ni wahaca uzosaga ujojo tugira reya kumbwira none uyu muceri uzohwimbura ryari yari mu kwa gatandatu k'uyu mwaka ni mu kwa gatandatu uyu naje umunsi uzohwimbura uzumpamagara nandi ndagufasha urimo guhamagara ni bayira wese uzoburi uzompamagara ndagufasha kwimbura mbona umuceri iyo weze ukumera je mbona yuko ari ivyatsi none no guhamagara gute ndaguha nimero ya telefone ndaguha nimero ya telefone ntazi gusoma oya urazi yuko icyo binyorohera na isi ndayizi none gama kuvuze ko na 8 ntayuzi none woguha nimero ya telefone ukacubwira wa mukazana wawe cyangwa wa mukobwa wawe ati telefone rero mutama twigeze kuganira ku murima twigeze guhuriraho ndamubwiye ko ngiranje kwimbura wa muceri niyo telefone yo telefone ndaza kuziguha rero none ga mama uyu muceri kugira ngo ngane gutya wawuteye ukwezi kwa kangahe washizemo ibiki kugira ngo use neza nkuko mbona utagase gutya ntibarawugaburira oya iri ni ivugusa muzogabura ryari bazowugaburira mu minsi z'abazozana gafumbire basukemo iyo kitagata ukura hama rero utwarinda ubyare utangure kugira kabombo hamubeye hamawere bagenya nawe urantwengeje ngo uzotwarinda iyo nda bayita gute iyo niyanda nye tuzi nyene akabombo uriko bakita none ga mama ndakubaza uravuze neza ngo bazoshiramwe intabire iyo ntabire bashiramwo intabire y'ikizungu cyane niya ntabire y'ikirundi tuzi twama tugenda tukahakura ifumbire y'ikizungu ni ya fomi twumva batangaza iwacu nga fomi none ga mama ndakubaze gato ndabona urakuze wowe ufise umushinga ntaye jewe umufakazi yahoreye imyaka byari imyaka 10 n'ingahirarenze 10 n'ingahirarenze uwo yamfashije gusohora agasahwera abyara imbyaro 6 yapfuye kera imyaka kera zamane
iyo ngomba kuja ku wundi mugabo mbona aragiye mbwa nariyagiye. None ga mama Sawa. mbwiza ukuri umukobwa yasize atarubaka ubu afise abana batandatu nkuko bivuze yagiye yahwereye twamusohoye atararonka n'inda y'ubwambe ariko ubageze ku bana batandatu none ga mama uwo mukobwa w'ifura nawe wiwe yarabyaye ari mu buzu yaragiye none ga mama ndakubaze uravuze neza ati ngo umwana yasize mu rugo ataja ku mugabo ngo avyare ageze ku bana batandatu none ga mama ni iki cyakubujije kugira ngo uje kunda umugabo kugira ngo nawe uronke umuntu umufasha azogufasha kubana n'umugabo oya nabonye naciye atabana ndibuze kuvyara ndabiheba none gutiyumviye yuko ushobora kuzobaho ukabaho neza ngomvye kwirerera abana banje ntibagwe ruswe rero kumbwira none ga ma urarushe urega wahuye n'umuhungu wawe bishobora kuba waruhuye n'umwuzukuru oya yigira ngo umuhungu waje mbe none ga mama ndakubaza none watubwiye yuko uyu umuceri watubwiye ariko uzowimbura mu kwezi kwa gatandatu ego ndakubaza sivyo ego bavuze ko umupfakazi none umushinga nawe wawe wavuze yuko aho yagusize inzu yakuguyeko soko ubu none ko yakuguyeko uba kwande ahondi turapanze murapanze mukobwa wawe mupanze he none kwa masabirire kujya gatatu hariya kumubona hariya epfo kumubone niho mupanze none aho mupanze umukobwa wawe niwe ariho inzu cyane wowe uriho inzu iri hatabaye mukobazene yawe nkanga yiriho niwe yirihira none ko dusanze ngaha waje gufasha umugenzi wawe w'umupfakazi nkawe canke waje gukora itasha naje gukora itasha ndongo tuyo gasoma senta nakubwira none ga mama ndakubaza iyo ukoze itasha umunsi wose baguhemba ngahe amahera none bivana naho nkoze turabona hano hantu hasa neza biboneka yuko guhera mu gatondo n'umwiriwe murakora none hano hantu ko tubara ari ahanini bijya tuhakoze hose harakoze mwakoze ejo umva ko ejo mwarakoze niwe umunsi murakora uyu niwe yaje gukora je ndahaje no musi waje umunsi none umunsi nico cyace guhemba ngahe aya mpemba yeseze mandabini waya none ga mama Imana nayo Bikira Mariya murangira ngo ambe niyampa niyaguha cyane signanka kukazo wajanye n'igikorwa nakoze none ga mama ndakubaza kandi unkundire nyishure ego muravuga yuko ati jewe nta mafaranga mfise kuri hinzu mbamwe hariyo kubera naronse umukobwa wanje akavuga ati ma ingube ahomba niho nibereye ariko rero hari utuntu n'utundi ukenera none utuntu ukenera uturonka gute utuntu ukenera sinkibasa sindatwigurira amavuta ndigurira yakumbwira yego utwo nkeneye twose aragacupa ndatwirondera agahuzu impuzu zozongurana buhoro baramba bandi baguha abana bonyene barazigura abo wavyaye barazigura bakampakamba yakumbwiye n'abakwe oya n'abakwe oya ntabwo mfise umukumwe nabo nyene byaramugoye nabo nyene ntiyambitse oya murambikwa n'abahungu n'abuzukuru abo wavyaye abuzukuru baramaze kundongera abuzukuruza bampa amazi nkinywera nano kwicarira muhira nkigumiraho sigura umpa amazi ngonywe ngo nukuri none gama ndumva urarusha nijwi usohora harimo uburohe wahereye sanga bi gukora kino gikorwa twaje mu gatondo twese saa mbiri gitondo gushika ino saa 10 utaragodoka none wari none
none kumaza ntarajya mama ya nukuri nkaba ndaja nza kujya sitse muhira yo unega mama ko tugo twakuze twumva ati ngo ayo abavyeyi bagiye gukora hiyo kure bagenda batekeye impamba newe nta mpambo gitekera ubu none yaye gutekera biri kubiri ngipanze mu nzu wanje naratekera mugabo ubumba mu nzu y'abandi bafise abandi bana tujya twaraye no twabajya abana bari muhiya zewe aho nzoshikira aho uzobonekera ku mugoroba niho nzobifungurira urakoze nonega mama twavuze byinshi ariko nigeze umbwira abana igitigiro ufise abana ni batandatu uwendwe muga yarahwereye yahwereye avyayaka gatatu yawusigiye abuzuguru yasigiye abuzukuru bariho kandi baraho muri batandatu abakobwa ni bangahe abahungu ni bangahe abahungu ni batatu n'abakobwa babiri yahwereye yari umukobwa yari umuhungu yari niwe yagiranjwe n'abariho ni batandatu uwo wundi umukobwa nawe nkubwiye yabiriwe Karusi niyaba aho ashatse araza akandamutsa byakunze araza ndacacejewe nkagenda mugabo simperuka kubera itike yabaye nyinshi yagwiriye amahera yabaye menshi ubu none ntaherukayo turamukaniriza ku telefone aratelefona muhira tukaramukanya kambwira ikibazo afise kamwisura icyo afise aturakomeye ntego ndakomeye nawe urakomeye ngwego ndakomeye abana barakomeye ngwego barakomeye heza rero agaca bigera ahangaho rero iyo umutelefone cyangwa gutelefona uvyakira gute mu gihe aba ari kure yawe Karusi mwe ndaryoherwa kuko aratwenga ngatwega tugatwuka nonega mama iyo kumbe abuzukuru nabo inkumbi yabo iherera ku telefone nyene canke cuduga oya murangenda ubuheruka kuduga oya nukuri uherukayo umwaka kuputangura ndagenda yakumbwira weruka mwaka uheze iyo barandamutsa ku telefone ne uriko arawukurikirana hano kuno mu kibuga cacu yoramuka yumvise yuko umuvyeyi yo akumbuye abuzukuru biwe n'abakuba biwe iyo Karusi akaguha agatike kiwe woduga ndakaruka duka uwo nkundira ko nanjye no karondera tukazoduga Karusi rega burya muri no sahara umuvyeyi wanje ndahabone mbona abuzukuru bawe narashaka sinone rega rero nuwundi ariko adukurikirana yipfuza ko yo kubona noduga muki muci mukwindwi yasusurutse mu gihe c'imvura barembeho ubusike tunyimbeho naye mama wovuka mu ntari ntara Igitega komine Kabanga ugatwara ntibagengeza ni waba wo mumenye muga ntawuzi nawuzi wahijya yego ntawuzi urambona imishatsi yego ashikabora imishatsi nawuzi mugabo kumva ko bamuvuga komine Kabanga ntara Gitega ako kira Gitega nko mvuka nonega mama tuganira haba ari kwadukurikirana agiye imbere yacu sivyo ubabwiye iki mu busaza bwawe n'amagara yawe ari igiugwara iyo ugwaye ninda kuvuza umukobwa wacu no kuvuza wambuza bagenda kangurira ibinini nkamira akajana kwa muganga kandi rushinge heza ngakira ngaza kagaruke yarangurikirana no kuri niyo mukobwa wawe nawe nyene asibakora ikintu akora iki ari n'utudanda twadandaza yidandariza aho mu isoko ku Samariro agatabi n'induzeye n'ubugoro adandaza n'amakara tuvuga nitwo tudutunze nta kindi nonega mama wowe uko wiyumva amagara yawe hari utuntu wokora wo kwishoboza kugira ngo nawe uronke aho tuvuta na nutwo ufungurwa wifuza ko
wo kwigaburira bashobora kutubwira ati ni inguvu ndazifise canke ntazo mfise kugira ngo tumenyesha abantu bariko dukurikirana hano kuri runo rubuga rwacu uwo bafise ico gufasha akagufasha mumfashije mama mukoze ko bamashi mamashi iyo bogico bagufashije wokora iki nokora iki no menyene ko ntazi ngene badandaza no yadandaza akazaragwira ntabyo noshobora ntabyo ngishobora ko ntazi kuyikorera ngo ngende iyo muzamuzinda kurangura ibyo nozana ngo ngende iyo muzabuhe ngo ndangure utwo nozana mampaye noza ndafungura gusa nkarya gusa nta kindi ndo ndikora je noba ndiko ndabesha nuko muncamake wo wishakira udufungurwa wishakira utwambagwa wishakira utuntu nk'utwo tutogutuma uja guhangayika uvyukije uja guhangayika ko nta magara ugifise yo guhangayika guhangayika ndabitumwa naho nyene mba ndondera utuvuta two kwisiga agasabuni ko kumesa ndakigurira utuvuta two kwisiga ndatwigurira mugani iyo ntayafise nukuri ndakira hari ibanyine babuze ku rubanza mugabo nkabona rero bisiza ari benshi noba ndiko ndabagora ngaca nigurira iwanje nkaza ndisiga dukete. None ga mama ko tubwiye ko ufashwa n'umukobwa wawe abahungu bawe n'abakumariye iki? Abahungu barimo ntibari hafi bararagiye mbese no kubwira iyo bagetse tubana n'umukobwa gusa. Ubu rero abahungu bawe umwe bakuntuzeye umwe mbere aba bahibagiye aba kumusenyi umwe ntari kumusenyi hariho umwe tubana gaho muga nawe nyene arandaba buhoro buhoro mugabo wewe ntaco yiha ikafundere nawe uwo wundi rero uwo wundi ariko ntuzeye mu rugombo ni yari ni wahora ndungikira impuzu zikwambara iwundi mwambaro nawo gase ndawuhabwa n'umuhungu wiwe wewe turabana raho hafi kumubona nyene niyo yabonye nagwaye aca ndungikira 5 bakaza bakamfasha bakamfasha. Mama ndakubaza umushinga nawe wawe yatashe asize umuryango yaje avamwe urafise nyoko bukwe? Oya urafise obukwe? Noya nibo batangoye gupfa mbere. Ubu rero wowe bosiranye bamukazawe nta namura mukazaze nimwe afise bose bahitanye no barapfuye nizesera nduyu umwe gusa rudende. None ga mama ubwiye iki abari kwadukurikirana hano ku rubuga rwacu ico bagufasha? Cyo mwofasha mwofasha kugafaranga nyene nkaza ndasoma utuyoga nkarako ndo ndamara kabiri yego wogira ico afugufashije agufasha duhuzu wibushogo wambara ukabegwa agufasha izo fungurwa wofungurwa ugahaga wewe niyo gufasha yego nawe nyene yo bakoze ngaye impuzu zo ndaza ndajya gusa naye impuzu nizofisa sindozimara imyambaro iri mu nzu nuwo soka muza gukoramwo zo mpuzu ni nke z'umuketso izo zine ni nke dushaka rwe 10 oya izo 10 dushaka wishakira ifungurwa gusa udufungurwa ari two ndondera. None ga mama ndabona yuko turaberanye uricaye n'umwuzukuru none we mwuzukuru wawe nyegari we narende rutabara emwe baramurota mbwirasha mbwiriyo ndoto aba nabari kwadukurikira emwe nokuri ngasi nakuze agende none abantu bazongendera bakaza kundaba bambwira ngo tujane ngo muntu uze mu rugombo ni bande none rengira ni mwebwe muri ko turiko turatera inkuru ni jewe rero ngira ni wewe ni jewe to turatera inkuru urabona yuko ari Tarasisi Hope Ministry TV yakugendeye muri ndimo yanze yishira hamwe kwe. None ga mama ndakubaze wavuze neza yuko hano waje gucikuca itasha kwe iyo tasha ntunazi n'amafaranga aza guhemba ko ngana eka ntayonzi ico baza kuguha nico uza gushira ico bampa nico nakira yego. None ga mama
ko tubona yuko wowe ukwiye kwicara hamwe mu rugo ukaba uwo mu rugo kugira ngo uruhurire amagara yawe ntibikunda ntibikunda kunda no kurirwa nicaye cyangwara cugwara kandi ntagomba gusinzira hama nawe mw'ijoro ngaca mburitira nguma mfuma ntembera ngaza mu ndimiro hama rero turi kumwe ari saa sita tukitahira nkagenda kuba nditemberera rero aho mu gisagara nayo niki ngo nawe guhera mu gitondo nicaye muhira numva bikunda ko ngenda nivyo nkundira oya nukuri siza none mama arakana kazi ngaho worukora kamisi yose ataraka oya ntakandi akazi ushoboye nakanyene koko gutera imiceri akandi kazi mpora shobora kubagara ibiharage kubagara imyumbati gutera ibijumbu iyo hageze kurima ry'ibijumbu bahora bambwira nkaza gutera nivyo bikorwa nkora none uri usanze ngaha aha kumukira sazi aba arimira imiceri aho handi wari ubagarira ibiharage bahora abariheno bahora bambarira abayiyo ko mubona nyene bahora bambarira none ga mama ko baraguharira abantu bose barazi kuri umurimyi wewe none urafata isuka ukarima kwe cyangwa ufata isuka ubagara gusa genda baga no kurima no rima urabishoboye nashaje none ga mama uhanuye iki abapfakazi nkawe bapfakaye nkuko wewe utubwiye yuko jewe nanse kuja kuba kurundi rugo kubera nashatse kurera abana banje ubahanuye iki nabo canke abatarapfaka nabo nyene ubahanuye iki kugira ngo nabo bazi babe nkawe oya sino bahanura ngo babe nkanje oya nukuri none ko wihanganye ntuje kumuntu rugo ubahanura ko abantu bati baje mu rugo bashatse bogenda badashatse bakarega newe ubahanura cyangwa uzabumva baragiye baragusezera none nka wewe nk'ujya mu mukobwa wawe akureze yopfakara umuhanura iki apfakaye ujya mukobwa wawe iyo yopfakara wo muhanura no muhanura icyo no muhanura no mujya ntimwana waje abo wavyaye baramaze icyarurera abo bana bakure naje nta wundi mugabo nagiye ko ndicara hurera abo bana Imana yaguhaye ninaje nta wundi mugabo nagiye ko nabagumye mu rugo ndabarera murakura ko sikaho musohoka muza muzanyu niko no muhano none ko akiri muto oya arashatse nawe yarashatse umuhimye kingahe urabona ifura na nyina bagenda bangana nivyo ntakivyara yaraciye ikibazo cyanyu mama ikibazo mashaka kubaza none ni wava ngaha urufaranga twawe baza kuguhereza ngaha gwitasha uza gutumaza iki nza gutumaza iki ko mbona ngize ndose nk'iryo cupa rimwe ry'inzoga yani sanje ndambike ubikaye mu nzu mu kinogo ya ushira hose nagiye twara muri banki yo amazina tano yatwara muri banki nuko amenya ntawe nzizi yo hari ya nukuri ushitutwara nzambika atoza ndagobora kamwe ngenda nyene nywa kayo aho bika urabwira umukobwa wawe none mpfuye niyo ayajya none nayo mbika ya banda yarose yo mbika ya haboze ukuri umugabo iyo ugiye urabatwarira ndutumbura abuze kurba nashatse ndabaha nashatse naho banyene barayirongera bakirira mama urakoze Imana gwongera imigisha ego cyane namwebwe murakoze kuntera inkuru mukanganiriza ndabasimiye cyane muze kugira urugendo rwiza murakoze bakunzi ba Tarcisse Hope Ministry TV kudukurikirana ikiganiro cyo muvyeyi wacu aratuganira ibiganiro vyiza atuganira inkuru nziza atuganira ubuzima bwe bwa misi yose atuganira akahise kiwe turabashimiye muko atukurikirana kuri televiziyo ya Tarcisse Hope Ministry TV nta gutaha
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.